dasiye kubaha ikaze muri ano makuru mu rurimi rw'ikirundi genekezo rya munani ntwarante umusi mpuzamakungu hari wagateka kazina muntu agateka k'abakenyezi nako cyahera ku ngingo zikurikira. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi amenyesha ko abagabo bahahaza abakenyezi mu rugo ko bagiye gufatirwa ingingo bibaye ngombwa bakoreshwe ibikorwa by'inguvu yabivugiye mu ntara ya Rumonge hahimbazwa umunsi mpuzamakungu hariwe agateka k'umukenyezi. N'ivyapa byerekana aho amamoto amakinga n'amabajaje atarekuriwe gushika byaramaze gushingwa abagendesha ibyo byuma muri komine Ntahangwa na Muha bakavuga ko ubuzima butagiye koroha. Idonido ryano makuru ni mukanya dasubiye kubaha ikaze muri ano makuru tuhera mu bijanye n'agateka k'abakenyezi. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye amenyesha ko abagabo bahahaza abakenyezi mu ngo ko bagiye gufatirwa ingingo bibaye ngombwa bakoreshwe ibikorwa by'inguvu, agahanura abakenyezi ariko guhindura ingendo bakareka gusambura ingo z'abandi. Yabishikirije kuri uyu wa gatatu mu ntara ya Rumonge hahimbazwa umunsi mpuzamakungu hariwe agateka k'umukenyezi Ahon Doyes. Umukenyezi ategerezwa gushirwa imbere mu iterambere ry'uburimyi. Umviriza mayoya utegerezwa gushigikira umugore wawe. Aho hari ku kibuga cy'umupira w'amaguru citiriwe ivyizigiro cyo mu ntara ya Rumonge ahahimbarijwe umunsi mpuzamakungu w'abakenyezi. Ashonya mbega yemwe. Ivyo birori byari bihagarariwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yahamagariye abarundi bose na cane abakenyezi guhingura isi kuko ari itunga bagabiwe n'Imana. Yagabishije abagabo bahohotera abakenyezi mu rugo ko hagiye gufatwa ingingo. Abakenyezi barahazwa mu ngo. Nagira mbwire abagabo bitwaza igikenye teshwa muti. Nimugeze ngaho. Nta mwanya tugifise w'amatati. Ubu dufise umwanya wo kubaka igihugu. Abagabo barara baradutera induru mu miryango mu kibano. Dutegeza kubafatira ingingo. Kuko igitabo mpanavyaha kirahana gutera urwamo mu bantu bisinziririye. Mu gifaransa bavyita tapage nocturne. Ndabizi abakenyezi bacavuga ngo none nimwaja ngo nimwamupfunga ngo none ngo ncangira gute. Tuzofuma tubajana muri vya bikorwa vyo mu ruho. Tubajane kurima umugabo akubita umugore aca yirigwara imindwi yose adahema. Tuzobahanisha ibindi bihano. Abakenyezi ni bihagarara ivyo kwahohotera mu miryango. N'abakenyezi basambura ingo z'abandi no guhendesha ugwaruka ibikayangana yabavuniye akagohe ko bo kwihanura. Mu bantu basambura ingo n'abakenyezi barimwo. Ubu hariho abakenyezi baja kwironderera abagabo bagasambura ingo z'abandi. Muva muhindutse abakenyezi bakora uwo mwuga mubi. Hariho abakenyezi bahiga udusore bakaturiha n'amahera bakabagurira n'imiduga. Hariho abakenyezi bafise naho bapanze amazu baza barajana udusoresore canke abagabo. Turabizi namwe muva muhindutse. Dukeneye ko Burundi kiba igihugu umurima mwiza urimwo abana b'Imana, Imana ikunda nabo bakayikundira. Abantu ku giti cabo canke imigwi y'abantu bashika ku 10 nibo bashimiwe kuko bafashije mu iterambere ry'umukenyezi no gufasha mu gukinga amabi akorerwa abakenyezi. Ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe abimukira OIM yifatikanije kuri uno wa gatatu n'abakenyezi bari muri site Sobere bateshejwe n'amazi y'imyuzurira wasesiye iryo shirahamwe hakaba yamenyesheje ko ababa muri iyo site bari mu migwi ikenewe gukingirwa ubugurano hamwe n'ihohoterwa rifatiye ku gitsina. Jean de Dieu Irakoze. Ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe abimukira gifadikanije mu guhimbaza uwo munsi n'abateshejwe izabo n'imyuzurira bo muri site ya Sobel.
mu ijambo ryiwe wariserukiye yavuze ko bari mu migwi ibangamiwe ikenewe gukingirwa ubugurano n'amabafatiye ku gitsina. Buriya umuryango umukenyezi yubatse canke igihugu yubatse ubwirizwa kwisunga no kwitwararika ivyo bakeneye mu kubahiriza ubwigenge bwacu n'agateka kacu. Abakenyezi turangwa n'ukwizera gukomeye n'ukudacika intege n'ukunga ubumwe n'ugufashanya tugasenyera ku mugozi umwe turwanya akarenganyo aho turi hose tukabona ko abantu bose bangana imbere y'amateka n'amategeko abagenga. Muri uwo munsi mukuru ikinamico ryerekana ivyo abakenyezi baciyemwo ingene babivamwo ishyaka ryabo ryo gutera imbere no gutera intege abandi kugira ico bimariye bikaba vyerekanywe. Herekanywe kandi n'igicapo kiriko kiratunganywa kivyerekana. Abakenyezi ngo nta mwuga badashoboye gukora. Insiguro itangwa na Dafroze Niyonzima akorera ku masanganzira ibijanye no gukora amatelefone atagikora ni mu ntara ya Gitega. Ahamagarira abashinga ntahe guha uburenganzira abapfasoni babo kugira ngo bahitemwo umwuga bakora. Ahmele Mutore. Abakenyezi barashoboye gukora imyuga abenshi basanzwe bibaza ko yagenewe abagabo. Dafroze Niyonzima numukenyezi yubatse afise umwana umwe akora amatelefone yapfuye. Tumusanze hakorera ku masanganzira mu ntara ya Gitega ni nko ku birometero 2 uvuye hagati mu gisagara ca Gitega. Aratubwira uko yatanguye uwo mwuga. Jewe navyiyumviriye mvuye ku ishuri yimvira ikintu nokora mbona ntibikunda ko nashaka kuguma nicaye nabuze ikintu nakaca mpitamo kuja kuraba kugira formation mvuye ku ishuri ariko kuko nanize ibintu bijanye n'igifundi cyane yumvira yuko nashaka kubandanya ibintu bijanye n'amatelefone kuja kuyarepa. Ngo naho bitamworoheye agitangura uwo mwuga kubera bamusuzugura ko yoba atabishoboye ntiyacitse intege. Mu nyuma barahavuye barabona ko abishoboye. Nkitangura kuvyiga kuko abantu benshi barantwenze bakaza no kuraba aho ndiko ndakorera akaba ngo hera ngena fata fe hasude ngurange nayifata ntibafata uko bakantera ubwoba mugabo ndavuga ati je ndazi ico ndiko ndarondera impaka ndabimenye. Abenshi rero barantwenga mugabo bantwenze nibo twace dukorana ico gihe nyene nubwo ndabikora mfise umwana mugabo ndakora nta ngorane kandi ibintu bigatungana nta muntu yidogona kore nta numwe ndabona zambwira ngo wankoreye nabi ngo kunakuriya gusubiramo. Ndamutunganiriza neza hama fone akagenda avuga ati fone warankoreye neza cyane. Dafroze Niyonzima avuga ko kubangikanya ko kazi kiwe n'udukorwa twimuhira bimushobokera kubera umushinga ntahe wiwe amushigikiye. Ibikorwa by'imuhiranye ntabwo byoroshe kuko shika muhira amasaha yagiye ndabikora ijoro nemera kuryama mu ijoro nyene nko mu masaha 6 sayine. Umushinga ntahe wanje ni neza cyane nta ngorane nimwe kuko ni nawe yamforomye mu busanzwe muri aka kazi nkora nta ntambamye nimwe mbona mu rugo nta ngorane. Nigeria Samuel numwe mu bakorana uwo mwuga wo gukora amatelefone na Dafroze Niyonzima aratubwira kamwe mu burusho bwo gukorana n'umukenyezi ako kazi. Rero iyo gukorana n'umumama ico ndakibashingira nta mukiriya azokwidoga ngo bamuhindurira icuma bashiramo kitarico nimba hageze gushiramo igishasha ni gishasha nyine nimba ari gukora neza ibintu asura kubipanga kumwe vyari biri. Uwo mukenyezi aratera intege abandi bakenyezi kwijukira gukora imyuga bakareka kwisuzugura. Impanuro noba hano ko bokwikuramwo ubwo bakangera bakareka kwikengera kuko iyo wiyangaje gukora ikintu uragikora kandi ushize amanga atangorane niho gishobora. Mugo gikoze ufise ubwanga abantu bazontwenga ngo mbega ni navyica ngo bazoca bamfunga ngo zocangira ibibazo bindi ivyo ntugenda ushize mu mutwe. Ahanura abashinga ntahe nabo gushigikira abakenyezi babo mu byo baba bifuza kurangura. Cyo no bahanura nuko babaho umwidegenzo bakaza mu myuga kuko birafasha. Wahejeje nk'ishuri kwirirwa wicaye muhira nubundi ntaca kwinjiriza wowe urumureka akaja kwiga intuze ya umwuga akazara kusahiriza mu rugo bikagenda neza. Wagendeye uyu mukenyezi akora amatelefone yapfuye mu gihe kuri uyu wa kabiri itariki 8 ntwarante Uburundi n'amakungu bahimbaza umunsi wahariwe umukenyezi.
ivyapa vyerekana aho amakinga amapikipiki n'amabajaje atemerewe gushika byaramaze gushingwa bamwe mu bagani n'abagenzi bacu kuri uyu wa kabiri bo muri komine Ntahangwa na Muha bamenyesha ko ubuzima bugiye kugorana. Nicole Ninazwe Ruzi bita Gasenyi no kuinterekwa hafi ikibanza benshi bita iwabo w'abantu turi muri zone Gihosha komine Ntahangwa uhasanga ivyapa bibuza abamanuka ku makinga amapikipiki n'amabajaje kwarengana. Ivyo biruko no muri komine Muha aho twaciye nk'isaha 5 z'igitondo naho nyene urenganya ikiraro ca Kanyosha uhabona ico capa eka no kwibarabara rya 12 benshi bita kuri 12e avenue twasanze ico capa camaze gushingwa. Abagendesha ivyo vyuma twasanze ko baraca muri ivyo bice basigura ko ku munsi wa kane batabona ko bazobigenza. Abarundi twese turashavuye kuko twe tugiye kwicwa n'inzara, twe twari dutunze imiryango, hariho abana biga kubera tubariye amaminerevare ni kuvuga ko kugeza isa bagiye kugira iki guhagarika kwiga. Reka tujya kubera tugiye mwibarabara tugiye gukora. Nayo mva tuzoca tujya gute tutagiye gukora. Ikindi kitabashimishije ni ngingo ibabuza kubika ivyo vyuma vyabo kubaba mu mazone ya Kinindo na Musaga kubgabo ni ngingo itaborohereza na gato. None nk'ubu ufise icuma cawe ukazama ngo ni wakibika mu nzu zogifatirwa nk'ikigwanisho none wocu gishira he? Abo bakoresha izo ngendeshwa basaba ko iyo ngingo yohagarara mu gihe hasigaye iminsi 2 gusa ngo iyo ngingo ije mu ngiro. Ano makuru tuyasozere mu gihugu ca Sudani aho mu giserukira gihugu w'abakenyezi bakina umupira w'amaguru washoboye gushinga imizi mu gihe hari injyane za politike. Amakuru dukesha bagenzi bacu ba News bamenyesha ko naho uwo mugwi utsindwa ngo utera iteka rikomeye igihugu. Sheila Irambona. Après les salutations de rigueur entre joueuses, le match. Ayo makuru amenyesha ko inyuma y'indamukanyo zihora zikogwa urukino rw'umupira ruhuza imigwi iserukira ibihugu vya Sudani na Sudani y'Epfo ruratangura ngo ni urukino rukurikirwa n'abantu benshi yaba abagore n'abagabo. No mukinyi ati ni ivyishimo cyane kuri twebwe. Ayo makuru akabandanya avuga ko naho abakinyi bafise ishaka ryinshi Sudani yatsinzwe ibitsindo bitandukanye. Kapitene w'uwo mugwi akavuga ko ibihe vya politike igihugu kiriko kiracamwo bitorusha kwimenyereza arico gituma batsindwa. Ati imyimenyerezo yacu yahungabanijwe n'imyerekano yabaye mu gihugu. Twoba twimenyereje indwi imwe ngo kuva hahatwe guhirikwa ubutegetsi itariki 25 bya Munyonyo ngo kwimenyereza kwabo kwabaye kutoroshe nk'uko bivugwa n'umumenyereza wabo. Ati imyimenyerezo yacu kaba yahagaritswe nka rimwe canke kabiri kubera ikibazo c'umutekano. Ayo makuru arangiza avuga kuri abo bakinyi no kuri umumenyereza igihambaye ari ugukina naho bahura n'ibibazo nk'ihohoterwa canke kubura ibikoresho ngo ihangiro bafise ubu ni kuja mu higanwa rizobahuza n'ibindi bihugu byo muri Afrika rizoba kuno kwezi. Arakoze mugenzi wacu Sheila Irambona ningaha amakuru twe tubateguriye cyarangirira. Ndabashimire mu bwo mwese mwariko murakurikira nifuze kandi umunsi mwiza abakenyezi bose.